Ikindi naco je nari nabagira ibibazo biri claire mugabo wagerageje kuvuga yuko ntasomye ivyo mwakoze mugabo nimba mwarabikoze mukaba mwaragize nk'ama rapport kuko d'abord iyo mugiye nko muri atelier canke iki haraho ibiri organisé par un organisme bien connu uzugerageze kuzipartager ndashobora guhindura intuze mugabo je cyo nashatse kuvuga ama recherche nakoze ku Burundi je n'ai jamais, si je me trompe pas, trouvé un atelier qui a discuté sur, par exemple, les formes de banalisation et de négation de génocide. Kandi, n'ikindi kigaragara, jewe narabivuze mu matweet ivyo nivyo navuze je sinibeshera. Navuze nti ayo mafo fokode iriko irakoresha kugira promotion y'aba génocidaires ni yakoreshe mu kugira promotion d'un tribunal international pour le Burundi kubera ni ikwiye sero aya ma etape nabasomeye mwumvise yuko ikibazo ca génocide cyuko éradiquer l'idée de génocide ça passe toujours par la justice ama société civile ama organisation fokode canke n'izindi jewe narinzi yuko arizo zije imbere mu kurondera ubutungane kanatsinda génocide ni le crime sans nom le crime de crime nukuvuga yuko nta muntu numwe yoje imbere mu kugwanya génocide yosumbya société civile canke les médias. Mais force est de constater que au Burundi c'est le contraire. Je trouve que certaines organisations de la société civile, certaines organisations des médias, ou individus sont en train de tenir des propos qui relatent des formes de banalisation et de négation du génocide. Kubera batabizi peut-être. Kubera bikora babizi peut-être. Je n'ai pas de réponse. Mugabo je cyo nkora muri kirazira. Nama space yanje yamari bien clair. Ndavuga nti ndagira forme de banalisation de négation du génocide. Abantu bakavuga imvugo zibirorata. Hariho nabandi baza kuvuga amagara de faux institutionnel pour prévenir ou lutter contre un génocide. Ivyo byose baraza bakabivuga. Nkoresha méthodologie bien reconnue, notamment musée de l'École de Montréal. Shimira publiquement yampaye mauti pour l'éducation. Nzoyakoresha do A à Z izotwara umwanya mugabo mwebwe ni mukora ivyo muri ko murakora. Je nzoguma ndabakebura mbonye muri ko mugira negation ya génocide. Hanyuma bagukebuye ntibizo oya Wilson mureke acha duza amatanso mureke kumucira mu wa je nzokwama mureke kumucira mwarangize mwebwe mushake mubana yimutena de propos négationniste abantu bazojija nubu ariko barajija mugabo ndi sur certain abanyamurenge bari ngaha barazi yuko ivyo bintu muri ko murakora yogira promotion ya gwasa ari ibintu vraiment bidakwiye gukogwa kuri urakoze cyane oya rindira Maxime ntugende kameme uba nifise ibibazo ndakubaza wewe wavuze ngo abantu ngo ntibamanipule amajambo nawe uri kuri aya manipule ko akiyagenda arirutse arahunze ariko oya Gilbert twese turutsemwa ko Maxime akiyagenda turutsemwa si jewe ndamwirukanye reka mvuge ikintu Maxime garuka saba ijambo no kuri kwimana ntawe ari kwimye ntuce ugenda kubesha ngo urumva ndira Gilbert jewe ikintu nagira mvuge monyemerere yes Teddy ndashobora kuvuga akantu gatoya imbere yuko ninabishobora ndakwentera yego karibu iyi ni phénomène y'abarundi bagendana association muri Marete iburaya batigeze baza kuri terrain ngo bagwarira agateka ka muntu kaba kabatusi y'abahutu n'abandi ataco bamaze bazubu ibintu bariko barakora c'est calculé c'est méthodique kugira ngo la figure ya Fokode donc ya Pacifique nahazwe bayonone abana n'abatipe bagendana ama association muri Marete iburaya kugira uze kuvuga Fokode utazi ico yamaze utazi ico yakoze abantu yatabarije abantu yakuye mu gasho abantu twarihiye turi mu kinyegero kugira abantu bashobora guhambwa dinyuma twese filtre abantu sinovuga n'amazina yabo ko boca babimenye dutanga amafaranga kugira umuntu aje muri coffre y'imodoka bamusohokana igihugu atarapfa aba batipe bariko baza kudutesha umwanya kubera afite association muri Marete cyangwa muri laptop yiwe yicaye muri Canada c'est quoi cette histoire reka tuvuge ibintu byubaka tuve muri ibintu by'uburofu nta nuza baribo niyo bavuye. Thank you.
Ego Teddy, merci beaucoup. Nyenewe nuko ufise ukuntu ukara, jewe vraiment ntavyo gukara. Kandi ndababwiza ukuri Maxime arirutse. Nta numwe amwirukanye. Gilbert niwe uri co-host. Wamwirukanye? jewe sisho nari kumwirukana kandi nagomba kumwirukana. Okay. Nyemerera abantu bari ngaha hari abagoma banyandikira ati wanagira iyo sondage yuko yavuze ivyo byo gukopa amafon ya Focode. Je naravyumvise kenshi cyane. Nabashiriye ko ama screenshot y'igihe yagomba avuga ngo izo fonds za Focode justement il faudrait kuzitourna ngo vers ivyo vyiwe byo kurwanya génocide et tout. J'ai rero la question que j'avais pour lui kandi aussi pour tout le monde qui nous écoute, qu'il arrête de nous faire passer pour des gens bariko baragwanya ivyo vyiwe vya génocide eka vraiment. Jewe ahubwo ndamushigikiye cyane, ndamushigikiye vy'ukuri nimba iyo association vy'ukuri ari iyo kugwanya ico kiza ca ideologie génocidaire, ariko nimba ariko akoresha iyo association kugira aze kugwanya ba Pacifique ba Kingi n'abandi bose bari basanzwe bariko bagwanya Dede, uwo mukenyuro siwo, ariko nareke kutubeshera ngo tuko turamugwanya. Je namuhaye ijambo, ariko niyemere aussi afashe ijambo aze tumupoza ama question ku bintu yagiye aravuga. Ça fait depuis fin décembre et début janvier aguma avuga ngo duconnecte do dote ngo follow the money ngo IDC ngo ba Focode ngo bande ngo ba Pacifique ngo barahembwa tusa. Iyo umuntu ashatse kugupoza ama question ku bintu maze imyaka uri kuravugaga mutama, kweri kuca wiruka ucuduza ama tension uzana ama hysterie uko minduru. Twese ngaha turi calme. Je namenyesheje n'abantu bari bantumiye muri iyi weekend ndaza kujayo mu nyuma yuko kuva 14h gushika 19h nza kundi ko ndayaga n'abarundi biwacu amasaha 5 nihaye amasaha 5. Donc turi calme, turi pose. Wilson nakurungikiye yako host nturi kurayifata kandi nikazi kawe. Reyno oya mu minota 2 mvuguza gukoze juste. Okay. Turi na 16h05 na 7 iyo minota 2 ndayikwibutsa karibu. Oya iminota 2 y'abarundi nashaka kuvuga iminota. Na 10 ndabikwibutsa. Okay. Karibu. Alright. Drikino nashaka kuvuga aba bantu kuko si Maxime wenyene ni nakagroupe k'abantu ibintu bakora ukibaza ati mbega aba bantu n'abarundi babaye mu Burundi bazira situation iri mu Burundi canke n'abantu bafise izindi nyungu zabo bariko barakurikirana ibi bintu. First of all kukuntu umenga Focode na Pacifique ni nazwe naba umva nta tweet akora aha hejuru nashize ama tweet aho hejuru ibintu avuga yandika kuri Focode n'abanegationniste. Jewe nuko yagiye nashaka kumubaza mbega guha ijambo Gwasa canke n'uwundi munyepolitiki wese afise ari présumé y'ibintu yoba yagirizwa mu gihugu, nimba kumuha ijambo bishobora gusova abandi barundi batarapfa uno mwanya ukavuga ati iri jambo uyu mwanya ngira ndamuhavuge ibyaza kuvugamo hashobora kuvamo ibyo n'ivyiyumviro by'iwanje, hashobora kuvamo ibizomwagiriza mu vyavuga, hashobora kuvamo ibishobora gusova abandi barundi. Ibyo bintu woreka kubikora ngo kubera ko umuntu afise ibyaha yagirizwa ataraje imbere ya sentare. Hanyuma ikindi naco uku kuntu iyo association yiwe avuga, jewe ndabizi neza igihe yatangura, igihe twarahuye n'uyu Maxime jewe mu nyuma nanje niswe umunegationniste kubera ko mbajije ngo ishura harabaye genocide y'abatutsi 1993 wi uno nkiriko ndamubwira nterega dress nayo gavuke erega aba yavuze ngo tuye negationniste. Ndiyumvira none uyu muntu afise ubushobozi ubwahe bw'umuntu wese avuze guca mwita umunegationniste. Iyo association yiwe avuga nta n'amezi 2 arahera ayishizeho, mugaga gaca avuga abandi bantu bose bari muri societe civile ko ataco bakoze, atakintu bamariye Burundi, atakintu bo bafise bamariye abandi ngo mu myaka 30. Eske wewe iyo myaka 30 ko uri umuntu mukuru urengeje imyaka 50, wowe iyo myaka 30 nawe wayimaze ubu niho wibutse yuko ivyo byose uri kuragwanira vyabaye?
rero jewe ikintu nashaka kumubwira imbere yuko umuntu yiyumvira kuba umuleader w'abandi arabanza akaja kwiga ingene avuga, arabanza akaja kwiga ingene atanga ubutumwa bwiwe mu bantu muri public, kuko kuza wiyashana ku bantu umuntu wese mutagize ico muhurizako. Pamela kaze kare abantu baramuzi, yarabaye umujournaliste hano kuri X, niwe muntu ari active cane, ivyiyumviro vyiwe abishikiriza uko avyumva, ariko nimurabaho hejuru nabishizeko yavuze yuko ahembwa ngo ari kuri payroll ya IDES. Iyo IDES je ni ryambere mu matwi yanje nayumvanye uyo Maxime, nkaca nibaza uwo muntu afise ubasha bwo kuja mu ma payroll ya IDES akabona abo bahemba nabo badahemba. Uko avuga duconnectere dote, twe tugiye tukaconnecta izo dote avuga byodushikana he? Ntivyodushikana kwiyumvira, ahubwo ko nawe afise amakuru y'indani muri izo za IDES, ko niwe yatanguye no kubizana ngaha. Umuntu avuze ibintu mudahuza mutumvikanako direct kucumita umunegationiste, umuntu ahembwa ngo n'abakoroni, hama aba ba Fokode nabo kubera ko juste bicaranye n'umuntu ari n'umupolitisi. Ivyo arivyo vyose Gwasa n'umupolitisi ari mu Burundi uno munsi, nimba izo sentare zitarabaho ngo zibucire urubanza, wewe urinde wo kumva yuko ucumwe karta kubera ko hari ivyo yagirizwa. Ntibishoboka. Ikintu conyene gishoboka niyo genocide avuga yo mu 1993 ahari muri Canada ntibarayemera. Ese hoho wobanza ukagwanira ko muri Canada igihugu bamwo, Canada ifise ama genocide yemera, iyo mu Burundi ntirayemera. Wewe uri muri Canada umaze y'imyaka, iyo izo nguvu uri kurashira kuri bene wanyu ubita abanegationiste, wobanza ukazishira kuri leta yawe ukababwira ati nibanze mwemere ibi ushaka kuza kwemeza abandi ku nguvu. Jewe ikintu nsaba Maxime n'abandi bose, genda mu nzira zishoboka z'ubutungane, mu nzira zose zigwanire nkuko n'abandi bariko baragwana, kuko kubwira Fokode ngo mwategezwa kuvuga ibi, ngo amafaranga ngo mukoresha mutegezwa kuyakoresha uko, urinde wewe wumva ko ukwiye kubaha ivyo bavuga n'ivyo bakora. Ariko wewe umuntu aje akakubwira ati Maxime aha naho ibintu uriko uravuga sibyo, ugaca uvuga ngo ni umunegationiste. Wowe ko batakwita umunegationiste kandi ubategeka ivyo bavuga. Murakoze, ndagaruka. Ego Wilson, none iyo co-host urayifata ntayifata? Ntayo ndiko ndabona. Okay, reka ndayikurungikira. Nari nabonye Pacifique yari yaduza caramanuka, nje nihenze canke? Oya, yari yaduze sinzi, ariko Oui. igihe Maxime yagenda mwigeze kuba mutari hafi, ariko nari namuhaye ijambo ndanamusigurira, ariko arasigura we uko avyumva. Ubwa mbere ndanagushimiye wowe wiyumviye kumuduza tukamuha umwanya agasigura, nubwo ivyo yariko arasigura bitari bijanye n'ivyo amaze iminsi ariko aravuga, kwari kwigisha inyigisho za association. Ariko nkuko wavyumvise umuntu twamubajije ikibazo abantu bose ngira nabo bari kumwe, kuko nkuko Wilson aje kubivuga ni Maxime muga yagize ikiganiro bari kumwe n'abandi abo ntiriwe ndavuga amazina, benshi bakoresha ama pseudonyme, nkuvuga amazina yandi atari amazina y'ukuri. Rero abo bantu bose bari kumwe ngira Maxime nibaza ko niba batatwawe n'akazi canke ari telefone yamuzimanye, kumbure ko ngira araza kugaruka, mugabo azonagaruka no mu bindi biganiro. Igikuru je namubwiye uno munsi ngaha ntiwadutumiye canke ntiwatunganije ikiganiro kugira ngo abantu bisobanure, ahubwo kwari kugira ngo n'uwo muntu ahubwo Imana yagize neza yamuzanye akanavugiraho n'ivyumviro ahora avuga. Hanyuma icyo abantu bakwiye kumenya ni giki, nuko uno munsi umuntu afise icyumviro ategezwa gushikiriza kuja jewe nagomba ntera kamo bajya bari kumwe bandi, kubera ko ndazi ni hahera kino kiganiro bashobora kuza mwijoro kuremesha ikindi barare bateramiye kuvyo twavuze ngaha. Ico nabonye strategy bakoresha cyangwa umukenyuro bafise no kuza kumviriza ibiganiro umuntu yatunganije cyangwa ikintu umuntu yanditse,
bakaca bagenda bagategura ivyo bavuga nko kumenga bariko baragira contre attaque. Nta ngwano ihari, ahubwo ingwano umugani wa David iri mu mutwe w'abantu. Rero iyo ngwano atari yo gukiza abantu, iyo ngwano atari iyo gukiza igihugu, sinzi gituma bayigwana bakarara bicaye. Ingwano yo gucafuza abantu, ingwano yo gutuka abana bariya, ingwano yo kuza kwerekana ko hari organisation nshasha igira ivugire ubwoko bumwe mu karere k'ibiyaga binini, kandi yuko bagwanira kuronka tribunal special. Iyo ahubwo yabarabanigira babishuza cyane amasezerano yarusha kuko vyarimo, ariko sindumva babivuga cyane. Kandi ikibazo muri abo bantu bose bavugwa barimo, ariko uko vyari vyarateguwe birahinduka. Ivyo sindabigarukako. Mugabo akamonteye abo bantu bose nukuri, izo nguvu muriko murakoresha mu kurondera kuza gutyoza abandi no kuvuga ibintu mudafitiye ivyemezo, nukuri izo nguvu ni muzikoreshe mu gufasha yuko hoba urukundo, ubumwe, amahoro no kunywana hagati y'abarundi. Ni muzikoreshe mu gutanga ubutumwa bwotuma abategetsi bemera ikiyago n'ibiganiro. Ni muzikoreshe mu kwerekana kampanye. Je sindi umuvugizi wa Focode Pacifique ni yagaruka ku murongo ngira araza kubivuga. Ibiganiro twatunganije vya Focode biri muri kampanye yitwa Desenchanons le Burundi, twibohore kandi tubohore Burundi. Rero uwundi muntu aciye avuga ati jewe nanje ndafise kampanye ngomba ya tribunal special, ikibuza yuko ushobora kubwira ati ndashaka ko munshigikira muri iyo kampanye ya tribunal special, mugabo ko abantu bataratahura ivyo ushaka wewe, mugabo ukagomba kuvyemeza abantu yuko ubutakumva wese canke ubutumva koze ayo yuko wowe ugira ubu umuvugizi w'ubwoko bumwe canke ubushira imbere yuko aca yitwe kindi, canke ucumu uvuga yuko hariho uburyo butangaje afise akoresha butangwa n'abandi bantu baba bafise ivyiyumviro dutagagure twakira abantu. Please Mutera. Ego nibaza yuko yatahuye niyagaruka, ariko ako kamona urumva yaje niwe wenyene yavutse, mugabo nibaza ko hariho n'abandi bari kumwe. Nje nako kamona agomba gutera n'uwo muntu wese ashigikira ibintu bicuramye, nukura nawe nyene ni yirimbure. Savye ko birimbura barya abantu bose bateramana n'uyu Maxime, ngenda mushishoze mwirimbure. Mbega ivyo turimwo birafashe cyane ntibifashe? Tujahe tugomba gushika kuki? Bizofasha iki igihugu cacu? Birafasha iki ku ngorane dufise? Urakoze Reynold. Ego Gilbert, merci beaucoup. Ariko nagira mvuga ariko abantu bari kugifata nabi. Oui, Teddy. Ouais. Teddy, si tu permets, nagira mbire dusezere David kuko wewe yari yavuze ko turi kumwe amasaha abiri gusa. Amasaha Reynold ikibazo mwaretse kunzamura Reynold. Ari kibazo nashaka kubaza David nuko yarutse kubera ngira gende mon frère kimubaze comme ça tuce duprofitira ko tumusezere. Ego murakoze cyane, merci beaucoup, kandi abaramutsa mwese nshima no kuma intervention mwagize. Gilbert, Imana iguhe umugisha, ijwi ryawe yo ndagibutse nanje ca numva ndiko ndarema kuko ndarizi cyane muri RPA mu bihe byinshi bishize. So jewe nashaka kuvuga kuri kintu ca David yadusiguriye ku ca IDC, yagize neza cyane kuko hari byinshi byanyibukije byanyibukije en documentaire nigeze kukurikirana je crois ngira ngo yari mu archbishop wo muri Congo, ariko aravuga ukuntu Buyoya ngo ari we bizeye mu Burundi ko ashobora kuyobora Uburundi bamaze kwikiza Bagaza. Abivuga neza ko c'était l'IDC yabi propoje ko mu Burundi boshiraho Buyoya. Ndavyibuka ndabishatse no birondera, byanyibukije ukuntu Bagaza yari cyane atacuditse na Mubutu. Hanyuma rero wabajije ngo abantu bamaze guhembwa na IDC, uco wumva ko mon président nemera cyane kandi ari byo ndamwemerera bimwe na bimwe. Buyoya uco wumva ko ashobora kuba yarabazi personnel. Rero icyo nashaka kubaza David ahanini yavuze ko bishoboka ko IDC itakiri muri aka karere kacu. Jewe ndamubaza nti mbega kubera iki ashingira kuki mu kuvuga ko muri Afrika yo bitakihari?
kuko yagiye kuvaho yabivuze na neza après le génocide Tutsi yabaye mu Rwanda niho IDC yagiye gukura akarenge ariko tukibukanya neza yuko ntabwo FPR yahagaritse jenoside mu Rwanda ariko ubwuko l'IDC yari ibishaka ahubwo novuga ko ngira ngo bakubiswe n'inkuba kuko ntibari bazi ko abantu biviriye hirya no hino bahoze ari impunzi baje bashobora gutabara une population yariko iratemwa rero novuga ko batunguwe nabo nyene kubona abo bantu babishoboye arico gituma kumbure IDC havuye igenda kuko murabizi byagiye biraba mu Rwanda abantu batemerwa mu ma église batemerwa mu hirya no hino abapadiri bavyola abana b'abakobwa hari aho nzi hamwe bafashe n'igisitatu ca Bikira Maria na Yezu baragitema ngo gisa n'abatutsi donc no kuvuga ngo IDC nimba yoba yaragiye by'ukuri ni giki David kikwizeza neza kikakwereka ko by'ukuri iyo IDC itoba iriko irakoresha ubundi buryo n'izindi nzira zindi z'amayeri ishobora kuca hirya no hino kugira ngo ya ideologie basize babivye nkuko wabivuze c'était une idéologie génocidaire contre les Tutsis au sein de la sous-région ni giki kikwemeza neza yuko by'ukuri iyo IDC itoba nayo iri kiraca mu zindi nzira nkuko bashaka kuvuga bati barakoresha Renode nk'umuntu ashobora kuba nzi kumbure azon contacter mu nzira yica nk'iyindi ariko leur but ou leur fin ibe abouti muri izo nzira zitandukanye zinyuranye nuko urakoze cyane nashaka kumenya ikintu kikwizeza ko by'ukuri iyo ideologie itoba ikihari iri fondée par cette IDC murakoze cyane David. Okay, bon, ntamwishuriye nibaza yuko atavuze ko idesigiye ideologie génocidaire yaciye izima. Mais bon, David Rubangisha karibu gose mu mwishure brother niko bamye. Donc, alors, ico nashaka kuvuga nuko nibaza ko kumbure hari abatantahuye neza. Je nariko mvuga nti IDC, en fait, d'abord kuvuga IDC nibaza yuko quelque part ari ukuyihenda. Nukuyihenda cane, kuyihenda nukuvuga yuko suvuga yuko ari basha umuntu ashobora kwihenda umuntu ashobora kwihenda akavuga ukuri mu ugasanga hariho ibikomeye ibihambaye gusumba utabonye. Nukuvuga ko igihambaye muri IDC si IDC navuze ni nka secretariat yamantuze ni nkuko umuntu yokubwira umunsi ati OTAN bien que ari organisation iri structurée gusumba IDC canke izindi mugabo muri OTAN canke Nations Unies canke Union Européenne zirafise bureaucratie mugabo urazi neza yuko igihambaye nko muri OTAN ni leta zunze ubumwe za Amerika nibo badesida ibintu bibadesida Washington mugabo OTAN irashobora kuba ni nka secretariat y'abantu bose bahurikiye muri iryo huriro. Nations Unies nayo ne par exemple turayizi turazi yuko harimo ibihugu bitanu par exemple bifise droit de veto hari ibihugu bifinansa hari ibihugu bigira iki mugabo en soi les Nations Unies naho bifise bureaucratie nini ya n'amagence menshi mugabo kenshi umuntu agiye gushingira kuri Nations Unies canke kuri OTAN ntubone yuko politique internationale igirwa n'ibihugu nibaza yuko umuntu hari ibintu byinshi uba novuga gute uba ubutabonye. Donc IDC nayo nta ntuzeje gushika ivyo aho ngeza kumenya shobora kuba nihenda peut-être abantu bazotohoza mugabo kugeza aho ngeza kumenya nta bureaucratie ifise. IDC ni nka secrétariat y'amantuzede en fait il y avait hariyo église catholique nayo iri i Roma i Vatican ivyo turabizi hama hakaba donc iyo imigambwe mu bihugu n'ibindi hakaba bien sûr niyo IDC bihuriramwo mugabo IDC nti en soi nta bubasha bunini ya ifise. Ico nashaka kuvuga nuko ico navuze ubwa mbere nuko aho politique ya novuga gute ya démocratie chrétienne tureke kuvuga IDC politique ya démocratie chrétienne yari ishingiye
bari bafise ukuntu babona ibintu byo muri kano karere bakayibona d'abord mu bwoko hama bakavuga bati twebwe bajya hari abo tugwanya hari abo nabo dushigikira ku mvo izi n'izi navuze donc communisme kurwanya nationalisme kubera communisme kubera n'izindi mvo alors muri ivyo alors ico ni kimwe hama ikindi naco hariyo politique dufate y'ibihugu bikomakomeye canke politique internationale canke politique y'ibihugu vya buraya ya divisé pour régner par exemple canke ya exploitation ibintu byose ushaka impérialisme disons kugira umuntu abisimplifier impérialisme nayo si idese yonyene canke si démocratie chrétienne yonyene iri muri impérialisme alors mugabo ivyo bintu bibiri nuko bitandukanya sivyo alors ikindi naco ico navuze nuko après les années 90 havuye kuko umuntu arashobora no kwandika nuko tudafise ikibazo c'abanyafrika nuko tutandika histoire yacu tudayitohoza kandi tuyishiramwe amahera bon kandi sinibaza ko ari kubera gusa tudafise amahera menshi yo kubishiramwo hariyo no kutagira ku kigoro kuko nayo make dufise abantu bagatohoza ibintu ntitudocumente ivyo bintu byose mugabo nuko ahantu hose généralement hari iyo migambwe ya démocratie chrétienne wasanga hariyo ukuntu yashigikira muri politike y'ibihugu no kuvuga muri politike y'Ububirigi muri politike y'Ubudagi muri politike y'ibihugu byo muri Scandinavie n'ahandi na politike y'Ubufaransa kumbure hariyo nabigeze kumbwira bati erega hajya ntuzeya par exemple ufatiye ku Rwanda ukaraba mako yo muri 1975 ntaguciriyemo hariho abariko barabaza bati mbega idese hari cipfana na Sane Gidio ko nayo nyene yigeze kugira uruhara rudasanzwe muri politike y'u Burundi bon si birashobora kuba bigipfana en fait urumva erega Ecclesia Gatolika ni ikintu kinini cyane kimaze imyaka 2000 irimwo amakongregation menshi cyane twe Afrika yagiye kuba yazanywemwo catholicisme christianisme hamwe n'aba congregation y'aba des Pères Blancs muga des Pères Blancs ni imwe mu zindi nyinshi par exemple turaza aba Jesuite turaza aba Dominicains turaza aba Franciscains turaza ni nyinshi cyane gose hanyuma hariyo rero n'ayandi ma organisation menshi alors Sande Gidio irahari kumbure zose kwera zihurikiye mu kintu kimwe zirafise ukuntu zikorana mugabo sinovuga nti izo kumbure zirashobora kuba zikorana ntavyo nzi ariko murumva yuko zose ziva kandi zose zisenyera ku mugozi umwe kuko organisation yazo la matrice ni imwe sivyo donc ico alors mugareka ngaruke gatoya kuntuze kuvyo navuze après 1990 navuze yuko impérialisme canke déstabilisation yahagaze kandi sinavuze yuko abo bantu bahagaritse akazi kuko nibuka yuko nari navuze yuko hari abantu kumbure kubera bakoze hari ibintu bakoze fata nk'umuntu par exemple akunda kuvuga nko ku bintu kuri ku Rwanda yahora avuga ku Burundi ntakibuvuga nk'umuntu yitwa Philippe Kanchenze wewe sinovuga yuko yari kumwe nabo kumbure bashobora kuba ari kumwe nabo muga nta makuru yavyo mfise mugura ashobora kubona yuko ibintu yagwaniye ubuzima bwiwe bwose gushika n'ubu aracabandanya aracari kuri wa murongo donc nukuvuga yuko umuntu yabikozemwo arashobora kubandanya kigwana hama agishobora kugira afise amarezo ashaka kugwanya bariya nta kibazo ivyo birashobora ivyo kubaruma ko bibandanya mugico navuga nuko ico navuga kandi ntibaza kandi aho ngeza kumenya ibintu nuko par exemple mu bihugu iyo migambwe muri on va dire la plateforme y'ibigambwe ya démocratie chrétienne dufate mu Bubiligi mu Rwanda apana mu Bubiligi mu Budagi muri ahantu hose muri Pays-Bas ahantu hose ikomeye nuko uno munsi ntahongeza kubona yuko ari abantu bashobora kuvuga bati turahagurutse tugire tugwanye ubutegetsi par exemple bwo mu Rwanda tugire tugwanye bijya bintu byo muri Kongo hari abantu muri bo bashobora kuba babigira hari amahezo ashobora kuba yarabibandanije mugu uno munsi si aho ngeza kubona si politique yabo par contre hari ikindi kintu cabaye nuko mu myaka ya 90 na kangahe
par exemple leta ya FPR yara yara yaravavanuye ntiyasubiye kumvikana na gatoya n'amantuze na mouvement par exemple ijya mouvement yose y'ibintu y'aba humanitaire ni mouvement y'abantu bari presque de on va dire bari de gauche hama uno munsi par exemple ugiye kuraba ahantu hose hari amaparti socialiste ari social démocratie muri Europe uzosanga ari abantu badakunda ntuze ya leta ya FPR kubera bavuga bati bon aba sociodémocrate bavuga ibintu bya demokrasi bavuga ibintu bya droit de l'homme alors urashobora kuvuga uti ni hypocrisie canke siki mugabo nibaza ko iyo tari sujet ariko nivyo bashira imbere hanyuma kubw'ivyo kubera baba bavuga bati écoute twebwe hajya ama ONG tuyarungitse tugukritise yuko uburabuza par exemple aba opposant canke upfunga abantu nibiki ukwiye guca uhindura kwera nabone nibwo buryo bwabo bwo kugira ingerence mu affaire yabo donc abo rero leta ya FPR barabavanuye kumbure mu 1996 1997 hama abo bantu n'umunsi par exemple urashobora kubona yuko ari bo bantu bakomeye cyane mu kuyigwanya abantu bose birirwa baracafuza bavyuka minsi yose bagomba gucafuza donc abacafuza n'umunsi leta ya FPR ntibava muri démocratie chrétienne quoique nabone bashobora kuba bagikora ibintu mugu n'umunsi par exemple urashobora kubona clairement yuko ahantu hose hari social démocratie aba socialiste n'abantu general muzosanga batumvikana mwarabonye nk'ubuhesama mu ntuze c'est pas tout à fait la même matrice kwera mu Bwongereza nta démocratie chrétienne hari église anglicane naho hari abakatolika hari agafaction k'abakatolika gatoya mugabo muri Europe hari ukuntu bon centre droit na centre gauche mwarabonye par exemple nk'ukuntu hari habaye ajyama akori mu premier ministre w'umuconservateur yuko borungika abantu mu Rwanda hanyuma umutravayiste ashitse agaca avuga ati bajya abantu ntibazi kubahiriza agateka kazina muntu n'ibiki byose ibyo bintu turabifuse donc urashobora kubona yuko par exemple abatravayiste bamwe naho ne si bose wanashaka kwera Tony Blair yarakoranye n'u Rwanda mugabo clairement uno munsi antuka mu myaka 20 iheze hari ukuntu baragwanya cyane leta ya FPR donc kugira ni resume ibyo navuze nti uravye kera hariyo politique iri assume yo kuvuga uti muri Afrika ifale yuko Congo en particulier igwa muri sous influence ya Occident. Alors ico ni kimwe sur le plan sécuritaire, sur le plan stratégique muri guerre froide. Pillage ya Congo ihari imaze imyaka 130 kandi ntirahera. Sivyo kandi sinzi yuko izohera vuba. Mubwico n'ikindi kibazo. Alors rero kubw'ivyo après 1990 hari inguvu bari bashizemo abo bantu kandi zari assume yari politique yabo inguvu zaragabanutse nico nashaka kuvuga so kuvuga yuko zaheze so kuvuga yuko exploitation yaheze so kuvuga ko guteranya byaheze ivyo bintu hariyo configuration yaheze hama configuration yarahinduye wogenda kuraba neza usanga burya abansi burya muntu bahora bagwanya ugasanga basigaye barahandi donc ivyo niho rero umuntu atezwa kuhakanurira neza hanyuma ico nohereza ko nuko donc naho navuga nti umuntu akivuga IDC en soi parce que ni kintu jewe nzi par exemple les années 90 kuntu bavuga donc umuntu abandanya avuga uko généralement bikwereka yuko matrice yiwe yo kuyumvira ikiri ari matrice ya kera parce que uno munsi nibaza ko ibintu byarahindutse ushaka kuraba abansi uvuga uti abansi b'abatutsi dufate canke abansi ndabizi abansi ba systeme yo mu Rwanda canke abansi ba CNDD-FDD canke donc ico ushaka cose nukuraba neza uno munsi ngene abo bantu bapanze hanyuma ico nohereza ko reka mpeza kuri ico nuko au fond le message principal nuko abanyafrika batezwa gutahura yuko
nta bagenzi bahari. Donc nuvuga yuko IDC yarashigikiye par exemple igashigikira ikaba ifise politique yo kwanka abatutsi dufate. Ni ukuvuga yuko ntiyari ifise iyo politique ngo ni kubera yanka abatutsi canke ngo kubera ikunda abahutu, sivyo? L'inverse pourrait être vrai, umuntu yari afise politique yo kwanka abahutu canke yuko donc bobo ni question y'ama intérêt. Intérêt zabo hariyo intérêt yo kuvuga uti reka tubateranye, parce que guteranya abantu bari une maison iri divisée, c'est une maison iri faible, sivyo? Hanyuma hari ushobora kuba afise ati ok reka duteranye, hari uwundi nawe ushobora kuba afise ayandi ma enjeu stratégique nawe avuga ati jewe mfingize alliance n'abajya kumvo izi n'izi. Donc ivyo ni ibintu ata muntu yobishiramwo sentimentalisme, ni calcul stratégique iri froid. Umuntu avuga ati ibintu bimeze uku, n'ugomba kubagwanya nawe abagwanya de cette façon là, tubagiriza uvuga ngo bongo urumva ngo banaka ngo ni babi ngo baragize iki no ni ikibazo ushaka kubagwanya ufise iki kugira ubagwanye, hama ni hehe ushobora kugenda kurondera abagenzi kugira ubagwanye. Donc ni kintu, donc ni calcul iri très simple, iri froid stratégique, iri rationnel umuntu ategerezwa kugira. Umuntu ntitubishiremwo sentimentalisme nyinshi cane. Bon sinzi yuko peut-être ngira noba nakuye amakenga abari bayafise yuko navuze ati ntuze ati IDC yarabivuyemwo, bon abazungu ntibakitugwanya, ntibakigira iki, ntibagiteranya, bref nivyo, reka ngarukirize ngaho. Murakoze cane. Ego ndabashimiye David Rubangisha, uyu muntu mwejeje kumva burya n'umunyabwenge cane gose, sinza kumuvugira byinshi ntibave bazana izindi story za IDC, ariko consultance ziriwe mu bazungu ziri très apprécié vraiment, barakoma amashi. So nzora ndamutumira azaraduha ama analyse yiwe y'abantu batuzaniye ibintu by'ibipanci ngo IDC azoze basi arahometa réponse sur i badusigurira neza ivyo ari vyo. Hama niko bamye mumbabarire, namumanuye nibajije ko yahejeje kuvuga candaduza abandi. Abandi mwese mufise ivyo mugira mushikirize, s'il vous plaît mubishikirize hakiri kare. David aradusezeye, hama nsigaranye Gilbert na Teddy Mazina, nibo baza baramfasha kubishura. Ndabona Pamela Ndondeza dugije ukuboko, ariko hariho abantu bari bashitse kuva kare cane. Hari uwitwa Sharangabo na XP SMG. Sharangabo, karibu d'abord mubanze mushikirize ciyumvira, sauf si vous permettez à Pamela de parler, kuko wewe yaravuze ko agiye muri mariage je pense. Attends, Sharangabo ariko aravamwo canke ndihenze? Bona Sharangabo arahari. Ah ok. Sharangabo, si vous permettez tugira duhe ijambo Pamela hama muce muvuga. Oya Gilbert mbona Sharangabo agiye. Bon, Ndondeza shikiriza iciyumviro. Ndamubona ariko araduza n'ukuboko mugabo. Okay, basi muha ijambo je ntawe ndiko ndabona Sharangabo. Okay. Yeah. Baraje. Gudu. Sharangabo mufise nimwe mushikiriwe rero node yifuje yuko mutangura, mugari yabajije niba bikunda yuko mubanza mukareka Pamela kavuga hanyuma mukaca abari mwe mubaza. Mwaramutse neza. Byari bingoye gatoya. Mwiriwe nako. Byari bingoye gatoya. Nta kibazo ko yaragiye kugenda navuge, ndafise umwanya ndavuga mu kanyuma yiwe. Okay, Ndondeza ijambo ni gwanyu, comme ça muce muja mu rubanza. Ego, yo murakoze cyane Reynold kunshishiriza musingiye muri mariage malheureusement ngiranje muri enterrement. Pardon. Ego, condoléances. Murakoze kunshishiriza kuko nari numva umenga imbere yuko ngenda nkava muri space hari akajambo ndagomba kubasigira. Tout d'abord ndabashimire kuri kino kiganiro n'aba-intervenant bari baje. David hamwe Garenozi mwumumbaririra akaza DM akanyandikira canke akafollowinga. Naryohewe cyane gose kubona David yaje kuri space. Wavuze ngo abazungu baramushima cyane, abarundi twaramushimye kuva kera kandi abimenye. Ni incabwenge hamwe yoshobora kuza ari disponibiliza akaza n'umuntu ari très fort mu ma recherche
akagira ama analyse akagira exposé iri clair n'ama information yose vraiment hamwe yoba kiriko arumviriza David vraiment c'est un plaisir de te revoir. Au fait ikintu nagomba kuvuga Renaud urabona handitse ngo Burundi Focode kwa indignation réelle ou manipulation politique. Hariho ukuntu nabonye umenga abantu benshi bariko batahura umenga harabaye ikibazo hagati ya Maxime na Focode na Pacifique ukamengo donc Focode Pacifique na King Umurundi nibo babaye targeted ariko je nari numva umenga noza kubabarira ati reka ndabasubize dans le contexte abo ni bari mu banyuma babaye targeted ndabasangije tweet nagize ngaha iri ngaha mu ma comment iyo tweet nibaza yuko nobona yanditse tukiri muri Decembre le 24 ariko ndafise n'ayandi ma tweet naza ndabivuga hariho akagwi umva twaratanguye X yaratuzaniye kugira ama space turagira ama space tukaganira je ndibuka yuko vraiment yari ikintu uvuga uti haraje une force y'abarundi bari hanze bagira bahure tugira tugwanye CNDD-FDD tugira tuganire ku vyo Burundi c'était tellement fort que même murabizi ababikurikiye murazi ko haciye havuka n'ikindi kintu citwa changement de mentalité kije kiva muri CNDD-FDD umengo kije nka concurrence hariho une force iri ngaho ivyo vya changement de mentalité vyagiye biraflopinga bigiye guflopinga haza je ndavye kuri calendrier ndavye ingene ibintu vyagiye birakurikira haciye haza iyo mouvance je n'ai pas compris au départ je nibajije ngo même moi je suis le problème nibajije ati ni gute d'un kumbaye umunégationniste ni gute d'un kumbaye ntanguye kwitwa amazina au départ nibaza ngo ni jewe gusa mugabo au fait je me suis dit je vais vous rappeler abantu qui ont été touchés par ces campagnes là imbere yaba Pacifique imbere ya King Umurundi kuko King Umurundi King Umurundi na Pacifique ndenda bifata umengo ni somam kubera ko gufata nk'umuntu wa King ugasanga bigeze ku rwego kuvuga ngo reka tumwugarize konte yiwe reka tuhamagare n'abandi bantu bose barahandi hantu hose bakumwugarire konte bahagaje abana campagne contre Pacifique ugasanga Pacifique aracitse umuntu vya bindi bigera kuri level ya mbega yibona mwiki mbega ndigiki donc bimwe bishika kuri agasuzuguro harimo n'ububeshi utavuga ati ni ibintu bije kugrandisa le débat ariko ivyo bintu si vyubu mu bantu bavyahereko navuze ati je nagiye mbona duhura vyampereyeko kubera nanje nariko ndagira na space nabo ba Maxime reka ndabavuga amazina sindi umuja ziri ku nama Senya mwiza n'abantu murabizi twahora tuba duteramanye ngaha ariko barahinduka aba victime ba mbere igituma ngenda ndabivuga ni kubera yuko hari abantu bashaka kuba baravyumvise bashaka kubaza ati cette affaire concerne le Pacifique King Burundi niwe tugira tugwanireko mugabo ntibatahure yuko vous devez retourner en arrière muri cerveau zanyu mutahure ati mbega twumvise iki ati mbega ajya analyse twagize bikadutuma twiyumvira uyu muntu kunaka gutya vyari ivyo canke ntivyari ivyo Antoine Kaburahe Alexis Nduhije Maggie Maison Shalom Innocent Muhozi Teddy Mazina reka turabe abandi vyashiki Focode nayo nyene yaciye Bachonib mwari muzi ngaha ba Wilson bose baciye baba aba negationniste ejo twumvise Sonia Kabwa ariko araba nawe nyene umunegationniste la liste est longue y'abantu bagiye baza bavuga bikitwa yuko ari ikiyago mugabo kubera aba bantu nubwo baguma basubiramwo ijambo ni free speech vous avez remarqué yuko nta free speech nimwe ibirimo umuntu wese aje kuvuga ico baba badashaka baca bamumanura baca bamubloka ijambo ntibashaka ko avuga baca bamwana mwitaramira bagaca batangura no kumudodobereza kugira ngo ntihagire n'umuntu umwe aza kumwumva barute bari ngaha baravyumvise ba The Friday hari abantu benshi abantu ngaha benshi ngaha kuri X vyagiye birakorako ubu ndavuga ati Yves honorable Yves donc umuntu wese baza bagira ikintu cose ukavuga ati none umuntu aba ariko agwanya Focode aba ariko agwanya King Umurundi
akaba ariko arwanya Innocent Muhozi, akaba ariko arwanya Maison Shalom ngo ni nyina wa Sinduhije, akaba ariko arwanya Sinduhije, akaba ariko arwanya, donc la liste est longue, ugasanga kuva dès le départ gushika uno munsi mande kuva iyo etape iheze bijya vya mentalisation biheze, ivyo baba bariko baravuga vyose bijanye no kurwanya abo bantu bariko barondera ubutungane, bariko barondera ko tuzotaha. Ego me hariho free speech, mugabo iyo free speech namwe mwiyumvira, aha sinja kuvuga ngo singomba no gutebako ngo gume mvuga ngo abo bantu umwe wese ngaha kuri X afise konti yiwe ya X arafise uruhusha rwo kugura space. Iryo jambo nama ndarivuga kandi nzorigarukako. Umwe wese arafise uruhusha rwo gutwita. Igituma ngoma ndabibabarira ivyo bintu nuko effectivement n'importe qui arashobora kuza et se faire passer pour n'importe quoi. Aha nje kubahamagarira mutahure yuko X ni mwibarabara, abantu mushobora kumva mutari munazi canke niki, mumenye yuko urashobora kwicara ukumviriza umuntu indwi ukanamuyoboka ari kuri compte anonyme canke aniyerekana mugabo afise iyindi mission. Aha ni mwibarabara. Donc allez-y avec précaution. Je navuga ati koresha précaution. Bavuze ati IDC, andika IDC kuri Google, genda urondera icarico, genda ucumvirize wewe. Bakubariye ngo hari igitutsi, vyarashitse kuri iyo level, ugasanga hari umuntu aje kubasigurira ati igitutsi Nyegwa Gasore yari umuhutu, si n'umwana wa Mwambutsa, ugasanga umuntu ariko ararinya ibintu kandi ukumvereza ukabona abo bantu bariko bamubara c'est bien, oui, très intelligent monsieur le professeur. Ni mwibarabara. Mumenye ivyo mukurikira, mumenye ivyo muriko murumviriza, ariko ikibazo misi yose mwibaze muti ivyo bintu biriko biravugwa ni ibintu biriko biradushirako un pas vers kuzotaha i Burundi, kuko abantu benshi muza kuri space n'abantu muba muri hanze y'u Burundi, n'abantu mushaka kuzotaha, abantu benshi muza kuri space n'abantu muzi ko hari ibibazo iwacu mu Burundi. Donc nimba uzi ko hari ibibazo iwacu i Burundi ukaba uri Burundi uvuga uti ndakeneye ko bikenyuka, nimba uzi ko hari ibibazo i Burundi ukaba utanashobora no gutaha canke ukaba ushobora gutaha ugenda ubundabunda winyegeje, menya uti iyo numvise je dois soutenir abantu mba numva umenga bariko barakora ibintu bijana vers la destination nshaka gushikako. Mais aussi nimba afise ico nkora, hariho ama thumb down, urashobora kuja muri space ugashirako thumb down aka kameze gutya, ukavuga uti hewe reka mbarire mugenzanje yuko ibi bintu sindiko na jewe, ibi bintu sindiko ndavyemera, kandi n'uwo uriko arabivuga amenye yuko ibi bintu ntavyo turiko turemera, n'uwo uriko aravyumviriza. Kuko moi je me rappelle igihe vyambako bwa mbere, jewe je ne vais pas vous mentir, naraye nicaye mara imisi ndiko ndibaza ingene nsigaye ndi umugenocidere, ingene nsigaye ndi umunegationniste, nkavuga ati none iyo genocide uzi abantu yampaye ingene bangana, uzi ingene nayibayemwo, uzi ingene nayikuriyemwo. Hanyuma mbona babandi bose twahora tugirana amaspese bose bahoze, bose babaye dégoûté no kugira amaspese. C'est seulement quand aje kubikomera induru nkabivuga, nagiye numva umwe wese avuga ati hewe ivyo bintu urazigeneye nayibonye, nanje ndarushe ibi bintu ndarushe. Ayons cette culture yo kuvuga ati reka dusangire comment est-ce que nous nous sentons, comment tu te sens est valide. Iyo uriko urumva ibintu ukavuga ati ibi bintu ni inkoramutima, biriko biragukora ku mutima wawe. Iyo wumva bitari inkoramutima uriko uravyumva, your feeling is valid. Jewe umva iyo message nanje kubabarira. Icambere ati subira inyuma muvuga muti ivyo twumvise tugumana mwike tuvana mwike. Est-ce que icya kabiri, faites vos propres recherches. Bagenzi, ikintu mwumvise ngaha ubu turi muri 2025, ufise X, je suis désolé, ndabizi ko ufise na Google. Bavuze ikintu ucumviriza. Wumvise umuntu ariko aravuga ibintu bitumvikana, mubaza ikibazo muri commentaire.
ariko nous devons nous challenge tumenye ko hari mwibarabara hazoza abantu batuzimiza hazogira abazimira ariko turwanire yuko tuzotaha iwacu murakoze. Ok, merci pour le message. Ma condoléance et pardon ko nari navuze ko ari mariage ugiyemo. Hariho abantu bariko banyandikira bati uyu muntu twahaye ijambo yitwa XP ngo ni umuntu akunda kuvuga amajambo akomeretsa bene wabo b'abanyamurenge. Bantu b'Imana numvise message zanyu ariko mu mico y'ikirundi ntitwima ijambo umuntu tutaramwumva. Tumwumvise agakomeretsa turaza kumumanura ariko kwima ijambo umuntu ataranavuga ntibiri mu mico yacu. Araza kuvuga arengeye akarimba abantu tuca tumusezerera. Nuko ijambo ni rya Sharangabo. Karibu bwana Sharangabo. Ego bwana Reynod mwiriwe neza n'abandi muri hano kuri X. Jewe ico nagira mvuge ni kubijanye n'ibimaze iminsi bivugwa ku mashirahamwe nka za Focode, abajournaliste, abandi bantu bose bari muri keshi ubona ko bari muri lite kugira ngo igihugu c'Uburundi gisubire ku murongo. Mu majambo make turiko turaraba ibi bintu bihari muri iki gihe, urabona ko harimwo akenshi hariho umugani uvuga ngo nimba ngo indyane zo duhora ngo zifasha agaca muri 2000 abandi bose babivuze harabaye amasezerano kubera abarundi baramaze imyaka n'imyaka bari mu ntambara z'amoko zidahera, amoko ababirigi baraje barayatwita hanyuma abasogokuru barayabamwe ko nta kundi bari kugenda, amageneration aramanuka twisanga nivyo turimo. Abarundi rero bumva ko bikwiye ko bokumvikana kugira ngo haba amahoro mu gihugu, kandi wanashaka n'abantu b'ababirigi cyangwa abazungu bazanye ivyo suko bashaka abantu yari divisé pour régner. Muri politike murazi ko ivyo bintu ariko bimeze. Abazungu barabikora, abirabura barabikora, abana barabikora, amashirahamwe barabikora. Ni ibintu rero bigenda iyo umuntu wese abishatse abikora. Rero muri 2015 murazi ko habaye ibintu by'abantu bavuga ati ibintu izi ntwaro zimeze gutya, intwaro ata development, intwaro ata kintu kimwe gitera imbere, none umuntu akavuga ngo ashaka kugaruka kandi atacu yamaze, kuko ari igihe umuntu akora ibikorwa yashaka kugaruka mukavuga ati none ko atawundi tubona yoza ubwo. Ariko mu nyuma rero muribuka ivyabaye muri 2018 niho intwaro yabonye ko abarundi bari hamwe mu moko yose, baravuga bati aba bantu tubatandukanisha iki ko tubona baguma bari hamwe, ni iki twokora kugira abo bantu batandukane. Basanze atakindi cokogwa atari ugushiraho icyitwa severe gitandukanye cyane na severe yumvikanywe muri 2000 hagati y'abarundi bahagarika intambara CNDD-FDD ija ku butegetsi kubera amasezerano. Basanga ikintu bashobora gukora ni ugushiraho CVR yitwa kwije gukorera abahutu, ariko uravye atari vyo. Hama kandi avuga ati mwongere severe muyiha abarongozi barinda batagira ubwoba bwo kubesha, batagira ubwoba bwo kuvuga ibintu ataho bihuriye n'ivyabaye, gutyo bizotandukanya abo bantu. Ivyo vyabaye 2018. Ivyabaye 2018 twatanguye kubibona ejo bundi muri 2024. Ivyo bavuze niho twatanguye kumva ama space y'abarundi bariko bahunze igihugu, bariko baratana mu kuma space, bamwe ngo byose veri ivuga ngo 72 habayeho nibwo kujya batutsi by'abahutu, abandi ngo n'abatutsi, none ahe turango habaye ngo gutyo babandi nyene batawa murongo gushaka kuvuga ngo bagiye ngo bariko barashaka kubuteka Burundi busubira mu gihugu citeka, bagaruka muri ya cadence yashizweho 2018
kubera ko yadivize pour régner niko vyagenze uyu munsi nivyo biriko birabandana jewe nigeze kubwira abantu bamwe nabo nyene iyo cadence yarashitseyo mu makambi y'impunzamwamwe harashitseyo iyo cadence abantu batangura nabo nyene abantu barashize hamwe batangura kuryana ugasanga ariko bararyana abantu bagorewe hamwe inzara iriko iricira hamwe ariko bakaba ariko bavuga ngo abahutu nibo bakoze ibi abatutsi nibo bakoze ibi haza mw'ivyo bintu byose bifise umuzi muri 2018 kandi iyo ntsinzi barashoboye gushaka kuyicelebra kuko mwarumvise ko abantu benshi baracanye sivyo ndabigisha cyangwa se amakuru ndabaha mutazi muraza ama space yagiye rabugasanga abantu bari bashize hamwe bavuga ukuntu bashobora kugira literi hamwe kugira ngo bagondoze ije mu biganiro ugasanga ariko barahariye nimwe mwabikoze igihe byagenze uko babandi nyene bari bataye wa murongo ibi rero nivyo ndiko ndabona abo bene wacu ba Maxime nabo nyene bariko baragwa mu mutego nabo nyene batazi bo barumva ko bariko baragwanya ideology none iyo ideology kuyigwanya neza ushinze ishirahamwe ukicara muri Canada ngo uriko uragwanya ideology ahubwo je numva ideology kugira uyigwanye neza d'abord ubanza uraja hamwe n'abantu bumva ko iyo ideology idakwiye kubaho abantu b'umoko yose kubera ko hariho ikintu tugomba kubanza kwemera jewe ndacemera nibaza ko hari n'abandi bantu benshi bacemera nuko abarundi bapfuye bazira ubwoko s'abatutsi gusa s'abahutu gusa abahutu abatutsi barapfuye bazira ubwoko umwana agapfa azira ko ari umututsi cyangwa umwana agapfa azira ko ari umuhutu ivyo vyarabaye ntawo bidiha uza rero tuvuze ngo reka jewe mpagarare hano shingishira hamwe rivugira abatutsi okay ivyo bibona nshaka nibisanzwe ubundi avuga ati mpagarare hano mvugire abisha abahutu mvugire abahutu bazize ubwoko bwabo okay nivyo navyo nibisanzwe ariko ayo mashama nk'ubwo aciye avuga ati ubu rero twese ntaje twiyagiriza nta bahutu twishe nta batutsi twishe turagwanye rero ideology genocidaire ahituruka hose mu karere ubwo butegetsi buri ko burazana ideology niwaza kugwanya deja bariko barabugwanya kubera ngo ngo bavugishe reka tuze kuri ibyo bavuze kuri Rwasa twarabikurikiranye mu space yabo nimba Rwasa ahagurutse akavuga ati muze tugerageze turabe ingene ubutegetsi buvaho hanyuma akemera nawe nyene gukorana n'abandi abo badasangiye ubwoko n'abandi badasangiye ubwoko akavuga ati tuje hamwe dukorane kugira ngo turabe ko ubutegetsi bwogaruka ku murongo ubutegetsi ni bibaye abantu bakumvikana ubutegetsi bukagaruka ku murongo bakaja mu biganiro canke se bukavaho hakaza ubwo bundi bakavuga ati ubu rero twebwe twagiyeho hari vyabaye hari amasezerano yabaye muri 2000 avuga ko abantu bakoze ivyaha bagomba kubibazwa hanyuma no kumvikana bega ibyo bintu birakorwa gute bashobora kumvikana uyu munsi rero nimba ushizeho ishirahamwe wa association igwanya genocide association ishobora kuvuga ikasubira ikavuga ya genocide ikabandanya ikongera ikavuga genocide ikabandanya gushika n'imyaka 100 kurutaho ahubwo wovuga ati reka rero icyambere twe jenyine ntabyo nushobora kugira ngo ibintu bihinduke nikanje hamwe n'abandi ibintu nibyahinduka tabwire rero ibintu byahindutse ariko mwibuke ko hariho ideology iri mu bantu genocidaire mu karere dukora iki kugira ngo iyo ideology iveho ikindi novuga ku ba journaliste mwe mutegura ama space nibaza ko intango ya byose yatangujwe na space zukuzana abantu bavuga ngo eske ngo 72 harabaye genocide canke yabaye nibaza ko yariyo yabaye intandaro ya byose rero novuga nti mwe namwe murabe ntuze mushaka gushiraho space eske space nitubona mwayishiraho ntizozana impari mu bantu hagati yabo cyane ko deja
severe bahagaze kuba baharira iyo y'ukuri ko si severe nyayo izwi. Hari severe yashizweho ku nyungu za leta ihari, atari ku nyungu z'abahutu, no, si ku nyungu z'abahutu, kuko uyu munsi hari abahutu benshi bavundiye mu maprizo, hari abahutu benshi bavundiye mu makambi y'impunzi, kandi ba bantu bavuga ko bazanye severe kubakorera atari vyo. Iyo byaba ari byo bari kuvuga ati mwebwe abahutu nimuze, nta numwe azobazwa ikintu na kimwe, nta uzopfungwa. Ariko uyu munsi barahunguka bavuye muri Tanzania, muzobaza bava muri Tanzania bakicwa, kandi arabahutu. Ivyo ntabwo ntawo bideha, nta